Yellow ladies and gentlemen, nizera yuko mumeze neza aho muri ku mpande zine z'isi. Kwe turashima nk'ibisanzwe. Ino ni Ndufacom TV. Namba utara subscribing akora kuri ako gakengeri kugira wibere muri benshi bazohora babona bino bintu ubwa mbere. Nyuma kandi sharing bigere kure. Ntiwibagirwe na like. Uno n'umuryango munini tuje kubaka. Nimba waradukunza hatandukanye, ukadukunda kuri Fresh TV, ukadukunda kuri Diko Entertainment. Turagarutse hano noneho niho bigiye kuza birabera cyane. Prince Keys ni wabari nyuma mu masanamu y'akarorero. Je nitwa ndi kuri Leonce Desa n'ubwa Dr. of Love aka Diko. Nicaranye numwe mu bapromota bariko babizamwe neza kandi babigira umwuga yitwa Venisi Pro nk'ibisanzwe. Je umuntu yari twicaranye ndabanza nkamuramutsa nkuko nkamubwira ngo yes ashimwe cange assalamu alaikum wa alaikum bitegwa no kwemera kwiwe na habasenga ariko urazinda umwe abantu bakunda kuvuga ngo assalamu alaikum uretse yuko ari giswa no ari carabo ni jambo risigura ngo amahoro y'Imana abe muri twebwe aguye cyane numva n'umukizwa aramutse atawe ico bisigura kurivuga ntaco byo babitwaye nuko abantu gusa bamaze kubigira bamaze kubigira ivy'idini ariko ni muri Angle kuvuga izina ry'Imana yego umeze neza ariko nk'ibisanzwe namahoro menshi cyane ibihe byari bikomereye gute ariko mbanze mvuge ngo happy birthday to me Prince umfashe turirimbe no birthday to you. Happy birthday to you, Venisi Pro. Happy birthday to me. Shira mu rya gatatu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Venisi Pro. Yeah. Happy birthday to you. Yes. Utakomita. Niko wese kabisa muri weekend heze. Muri kuribuka igenekerezo wavukiyeko. Yego. Ibihe nka bino bikwibutsa iki? Ibihe nk'ibi ni bihe byiza cyane kuri jewe byambereye byiza wari umunezero udasanzwe kuba narashoboye gukwiza imyaka iraho ninzi nkugira uyigira ko kuba nshoboye gukwiza imyaka 31 wowe ushaje mari ko niko turi muri iyi myaka ikomeje kuture sadakuze naho bundi wowe umuhanda urakuze ariko uri mu rugero rumwe naba uri mu mugwi imwe n'abana abantu bitwa ba Kadohave we Kadohave nawe ni mu bantu bari muri industry abantu bibesha ko bibaza ngo arakuze kandi adakuze yego kweri uri mu mugwi umwe n'abantu bitwa ba undi mwana nabonye dufise hano hantu ba Chanceline ba Chanceline twavukiye rimwe kandi mbere chance wotanga rugasangara nayigusumbe chance bamuga Chance nawe nyene n'umwana ya Chance uri mu mugumwe na ba Prince ba Prince yaje nyuma yanyu gato Prince aracana umwana muto mugabo bano bantu mwumve yuko naba under 25 mwene bisigura ko ntimwabonye ibinjana bibiri ntimwabwire nkaje nabonye ibinjana bibiri abantu bapfutse mu myaka y'igihumbi 1990 na babujya abo bantu babonye binjana mugangwe muvutse muri 2000 hejuru ariko ni byiza man nta mpamvu yo gusaza cacurasazana ariko nako navuga ngo ni umuntu yibuka bino bintu nuko abayibuki iyo yavuye ashimira Imana yamuremye ni giki wishimira mu myaka umaze kwisi nk'ico umaze kugera ko canke uvuga ati kuba Imana ikimpagaritse bino bintu ndabishima gose mbo icambere na mbere no shimira Imana kuba ngeze uyu mwanya ni saha ndiko mvuga ngaha nkihumeka nibyo gushima kuko iyo ugiye kuraba umuntu wese mu buzima bafise kahise abafise histoire y'ubuzima bwiwe ukuntu bwagiye bugenda rero yoba inkuru ndende ariko dimwe ndabishimira Imana kuko hari byinshi nagiye nshikako kuri uyu munsi atari ko byatangiye bimeze hari byinshi byahindutse mu buzima bwanje hari evolution yashoboye kuba uyu munsi mvuga ati ndabishimira Imana yego no kuvuga uremeza yuko ufatiye aho wahoze naho ugeze hari intambwe umaze gutera hari intambwe nini kandi cyane wow birumvikana cyane kabisa turi mu bihe uno munsi ariko haravugwa byinshi tukwakiye nk'umupromoter birumvikana tutegeza kubigarukako abakinyi ba filme cyane nubwo n'abanyamu
by'umuziki birimo bariko baragirizwa ibintu ngo byo gutarema ama content ibintu ngo byo kudakreya kino gisata ukirimwo uracegereye cyane bino bintu wewe niko bibona mbo ibi bintu uko ndabibona nkuko bivuze niko biri ariko iyo ugiye kuraba neza hariko harabonekana utuntu twinshi ushobora kubona yuko ari nk'ama content ariko ugaca usanga akogwa na ba bantu bagize nte batazi ibyo barimo canke batavyigiye canke batabifisemo notion aho ndavuga kubera ubu ugiye kuraba umujene wese aje akiyumvira kuba umupromoter cyangwa umujournaliste akaronka microphone acaja mwibarabara gukora content kitwa yuko ari mu kazi urumva umwana wese abonye diko ari kuri micro ariko aravuga ku mukinyi kanaka canke ku mustare runaka nawe yifuza kuba nkawe bigaca bituma aza kuvuga ibintu atari byo canke akavuga ibindi bintu mu buryo atari bwo bikitwa ko yakoze content ariko ugasanga ntiyabikoze uko byari gutegezwa kugenda rero kuvuga yuko like ariko ata ama content ariko arakogwa nta ma content y'ukuri akwiye niba niko ndakumva uriko uravuga cyane ku ruhande rw'abayarema ku ruhande rwa media tuve ku ruhande rwa media niho dusanga aba promoters niho dusanga aba journalists niho dusanga aba content creator nubwo aba content creator dushobora kubasanga no ku wundi mugwi tugiye ku ruhande naho nk'ubwo abakora amafilms hambavu yuko batunganya amafilme bakayaha abantu birakenewe ko nabo nyene barema inkuru birakenewe yuko banyeganyeza imbuga kubera ko bino bintu ko ndabivuga nyuma y'ikiganiro kwakoreye ahandi hantu tukorana n'umuhungu yitwa Gundos n'umu MC ariko nawe nyene n'umu content creator aravuga ati imbere nyuma yuko babahejeje gukora amafilme biba bikenewe yuko banarema inkuru zituma banyeganyeza ibinyamakuru ati ivyo bikaba nk'inzira yo gukora promotion ibikorwa byabo birakenewe ko abakinyi ba filme birakenewe ko abanyamuziki nabo nyene barema mwene zino nkuru neza cyane birakenewe yuko abastar canke abakora films canke abakora indirimbo bakrea ibindi bintu bituma habonekaho ama content kuko kenshi igiye kuraba content nyinshi dukora canke zikogwa n'aba promoters canke aba journaliste kenshi usanga bafatiye kuri ca kintu novuga nk'aka insolite kabaye ku mustar insolite ikintu kibi cyamubayeko niho kenshi usanga havuye ikintu twokwitwa content kuko kenshi umustar yavuzwe nabi canke hagize akantu kamubako niho ubwinshi bwo kuvugwa buboneka nimba biboneka byagenze uko rero biraheza bikabagirira akamaro kugira tubashishikarize ko ivyo bintu bo bitanahari bo birema bikabaho bigwiriye cyane neza cyane borema ibindi bintu ikindi kintu ciza cyo tuma bavugwa bitarinze guca mu nzira yuko yavuze kubera ikintu kibi camubayeko aho ndavuga like nko ku muntu nko ku mustar arashobora gukora ikindi kintu ciza apare y'ibyo byo kuvugwa nabi agakora nka filme nziza canke apare ya filme agakora ibindi bintu byiza tukaza tuvuga ati ewana mbo nka Fanira Vina ati yatwitse yakoze ibintu by'amateka uko nuko atararemye yakoze ikintu kidasanzwe twese kabi inkuru isirikira cyane umuntu wese ayibonye umu promoters canke uwundi muntu asanzwe akoresha imbuga ngurukana bumenyi ama page Facebook canke izindi mbuga yabibona kagira ica bivuze ko atarinze kuzana ca kintu kibi mugabo aho ni ku ruhande sorry ni ku ruhande rw'ibikogwa numva Fanira Vine nk'akaroro uri kuravuga uracari guhagaze ku gukora amafilme agashiramwe ama innovation kumbura agashiramwe nakandi kantu akongezamwe n'ibyo tahora akora kugira akora amafilme meza mugabo nk'ubu nk'akarorero birakenewe ko filme nimba nk'ubufani akoze nka filme dufate nk'iyari karasohora birakenewe yuko yoherekeza nk'inkuru ivuga ngo nko muri iyo minsi akarera nk'uba hakaboneka nk'ikintu kivuga ati Fanira Vine na Noraske bashwanye Fanira Vine na Noraske bari mu mishamirano ibihe ntibimeze neza birakenewe ko nka filme yobora karakora ayirenza ko ivyo bindi bintu kugira ibinyamakuru bice bivuga mbo ego irevre arashobora kurema ikindi kintu gituma ya filme yiwe habonekana ubwinshi bw'abantu bagira inyota yo kuza kuyiraba abanyamakuru bakentervena aba promoter banditse bakajamwe mbere n'abakinyi ba filme bagenzi babo
canke n'izindi n'abandi bantu bose bari muri entertainment bagatera induru yego babonye ibyo bintu ico kintu ariko arabateguza ukuntu uburemere gifise akarema ikindi kintu ciyongera kuri ya filime yiwe ni nka promo kugira twebwe turonke aho twuririra ku bintu ariko bimeze neza atari kuvugwa ku nkuru mbi gusa tutaza kuvuga ati Lawrence Orita mubaye kuko apare ya filime yiwe yakoze ico kintu rero coza kimeze gute kwa je natanze akaroro ku kintu kiguma muri wa mugwi ibintu navuze ngo ese buri gihe vyo bari bibi kuko tubishire mu mugwi w'ibintu biri negative kuko nk'akarorero umaze imisi ubona nk'inkuru za Rovera ziriko ziravuga dufate ko nk'ijya yo bari content baremye ese ijya content usivye ko Rovera ariko aravuga ubwo ntishobora gusiga imucafuje voilà ngarutse kuri ico cafane wari uvuze ujya gukora filme agaca kurikiza ko wenyene akaza kwivugira ati bashwanye n'umugabo si ikintu kiza kumusigira akantu keza kubera urabona abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye muri izi mbuga warashaka kubivuga atari ko biri ariko undi muntu akaza akabidefoma akabiyindi shusho akazana n'amafoto bwaraje ubuhinga bw'ama nabonye bakora ama ukabona bariko baraterana imigere bande yerakazana iyo picha tukayibona bari mu ngwano kubera yuko izi mbuga zikoreshwa n'abantu benshi batandukanye umuntu yibereye hariya mu Kayanza canke handi hantu azobibona nk'uko ari ukuri araheza akabibona nk'uko akaheza kubera atabitahura ati ni AI akabibona nk'ukuntu ari ibintu by'ukuri rero nk'iki kintu ca Alvera Muhimbare kuba ari karavugwa muri no sense iriko imwerekana yuko ibintu byamubayeko atari navyo si ikintu ciza ugasanga abantu bashobora kwifatira nk'ukuri dufate ko ku ruhande rumwe yadandaje yavundi ruhande Venice ico nibaza hambavuye kuba umustar hari ubundi buzima tubamwe Alvera n'umuntu asenga umuntu aja mu rusengero umuntu abantu benshi bazi yuko ishusho canke se agaragara ko yuko ari umukozi w'Imana yavuzwe nivyo Alvera arafise umuryango w'amaraso avuka Alvera ashobora kuba afise n'umufiance Alvera ejo azogira umugabo Alvera ejo azorongorwa agira abana avyara umwana wiwe niyabaho akavuka asanga ngo mama haratembera ama video yiyiwe y'ubwamba nuko kumbura atana yazonabona byo babaje cyane mugayo usanga iyo nkuru yaravugwa nayo ma video agaca yabona nibyo no babaje cyane kumbure ku mwana wiwe nimba ko kari karabeshegwa azosanga hari ziri nkuru zavugwa yuko cari kinyoma batabeshera mama wiwe nako babeshera mama wiwe ariko urumva yuko ku rundi ruhande je ikintu ndiko ndumva nko mwene bintu uruhande rumwe numva menga harimo inyungu urundi ruhande hari igihombo sinzi ko vyomba uruhande rumwe menga hari ikintu bisiga bisambu ahageze ubu mu bikorwa sinibaza yuko bijya bintu ibi byabaye ndizera neza yuko atanyungu byamusigiye yego inyungu nta nyungu byamusigiye nta kintu kizima byaba byaramusigiye muri we naho yavuzwe ubu hariho n'uwundi muntu yamumenya ataramuzi kubera iyo yoba ari inyungu mugabo nimba hari umuntu yamumenye ataramuzi iyo yoba ari inyungu kuko Alvera arakeneye igihugu cyinshi arakeneye igihugu c'abantu umuntu mbe yamumenye gute mu bwahe buryo uwo muntu yamumenye gute mu bwahe buryo amumenye nabi amumenye nk'umuntu akorera Imana aririmba mugabo aciva yanga mu vy'isi uwo muntu amenya Alvera nabi kandi na Alvera kubera yavuzwe nabi ni igihombo kuri we hariho abantu atakaje urumva hariho abantu bahora mufatuka ko bahinduye ivyiyumvira urumva n'uwo muntu wumva yaraje mushasha aje mu ishusho kumubona nabi nuruhombo kuri we bisigura ngo kumbura Alvera yotuma avuga ati je ntumemenywa n'abakeya ariko bazima yego birutwa no kugira public y'abantu benshi ariko bamunzi nabi cofumagira bake nabo bacuma ariko muti bavuga ati umuntu tumunzi uko nuko turamushingira intare yego bakere kubwo rero bakere ama content ariko bakere ama content meza tuvuge nkoko mazima yego mazima hanyuma dushobora kuza tuvuga ku bintu byiza apana bya bindi bibi bimwe tumenyereye nkuba hakabonekana ikintu gituma abantu bose nk'iyi nkuru ya sirikiye yiwiwe
yabacari ikintu kizima yari inyungu kuri we abayungutse abantu benshi yabayungutse ikindi kintu cari kuba kiremye ibindi bintu kiremye ikintu gikomeye batume babesha ati Haruvara yuriye indege agiye muri Amerika yego cofuma bibi byo bibi yego mugaye cyo naho uvuze ngo uri indege mugahurira mu mirango yamu yo tubavuga ati nahise ngaruka ntandwe namaze cofu ati kuri airport ticket tibuga ahandi hantu bibera bibi ntahutse nuko bimaze kubonekana yuko abafana nyamwinshi bikundira mwene zino nkuru za byacitse urumva ahantu bibera bibi burya nimba nk'ubuvuze ati Venice yarwanya na Diko Vanilla Vine yafatanye mu mashati na Kado Have abantu bapinga attention gusumba kuvuga yuko Kado agira korana filme na fan sinzi impamvu isi imeze kuno kuru sinzi bafana nivyo mukunda abari byo bakora cyane canke nuko ari byo baba bagaburiye kwa kuno umuntu akugaburira kenshi bijumbo ukabikunda kubera ko umuceri warabuze aho canke nimba ari byo bikundira bavuge abari byo babahereza ababyemvestise mwereka navyo bo bishobora hanza je mbona ari byo vyokoroha gusumba ibindi bintu ivyo ari byo byose ariko nyene mbo sinzi kari generation zubu canke ibika ariko kuva nakera hose je numva umenga byarabaho abantu bashwanye ereka no mwibarazura busonye nk'abagabo babiri bahembye akagwa bariko baragwana bashengererwa cyane gusumba abagabo babiri bariko baragwana bashimirana ati warakoze kungabira inka bo biragisibije ewana umuntu ngira ashe nagafoto gasoze gusa kaye ayi bavuze ati ujya muntu yambaye ubwambure ntiyambaye iyo foto irarabwa so sinzi nimba ryo bakunda Venice tubadoye nka batikiro kintu tugivuge ko iyo mara haba ku ruhande rw'abafana uruhande rw'aba content creator uruhande rw'abakinyi ba filme abanyamuziki n'abandi bose bagira utugenegene ubu ufise ikintu wabasigira kumwe mu bantu bariko baregeranya ubumenyi mwa bino bintu akanya ni gwawe hanyuma turasubira muri next part bamaze kutubwira ico bakunda n'ivyo bashaka ariko kandi iyo tuko tutakora bino bintu n'abakinyi ba filme babadukurikiranye aba promoters aba content creator abanyene babahari nabo nyene bagira ico batubwira canke bazoza hano nabanyene bagira ikintu bashikiriza kugira tubaranye kwibera muri bwa bwami burimwo ibikorwa bizima bizira gushwana yego urakoze cyane andaza kuvuga ku mpande zibiri ndavuga ku bakora ibyo bikorwa aba cineaste nongere mvuge ku ba promoters canke aba journaliste ndahera ku bakora ibikorwa aba actrice canke aba cineaste ikintu gihari nuko badakwiye kwama babona bari muri bya bindi nyene nibashire mu tuntu dutuma public yabo igwira iba nyinshi nimba ukoze filme runaka ugende wirasire ku bandi kuko hajye umuntu wese mu buzima abafise umuntu yenspira ko abafise icitegererezo rero barabe bashiremo kandi kantu ugende wiga ati ibintu nakoze muri 2020 sero ya public nari mfise ndabona ndi muri 2026 ndashobora gushiramo akandi kantu nkagwiza abankurikirana canke abakunda ibikorwa byanje ku ruhande nago rw'aba promoters canke se aba journaliste bandugu kabisa gerageza murondere ama content meza ashobora gusigira umuntu izina ryiza atamucafuje nukuri birababaje kubona uyu munsi umuntu yiyubakiye ikintu ciwe imyaka ishika 5 canke irenga yarakoze yararushe ariko hagezeho asarura ikintu ciza umwimbu mwiza ugacubona muje kumucafuza ari twe nyene twari dukwiye kumwubaka uwo muntu tugashirako irindi tafari ahageze ugaca usanga nitwe turiko turamushira hasi birababaje cyane kabisa turabe ku ba promoters muze murakora ibintu biri professionnel kabisa kinyamuga apana kumona yuko ubona umuntu runaka guharanira inyungu ziwe kumucafuza ubona ari byo ngombwa ahubwo mwegera umusanasane umubwira ati kabisa iki kintu agikoze neza umufatire ngaho sino kumubomora canke kumusubiza hasi si byiza namba sino ibindi byose mu gihe tuzoba dukoze neza duharanira inyungu za mugenzi wacu canke se tudaharanira inyungu ziwacu twenyene industry yacu izotera imbere ibintu bikomeze kugenda neza kabisa ya nico mbona nari kubabwira no basigira ku mpande zibiri ku ba cineaste hamwe no ku ba promoters
sino ibindi byose mu gihe tuzoba tubikoze neza nkuko ndabibabwiye ibintu bizogenda neza ku ruhande rw'aba promoter bakora promotion tuzotera imbere n'abasineaste bizogenda neza. So ewana mukomeze kugira ibihe byiza naho butaha tubandanye tubakurikirana mubandanye mudukurikirana turindiye part 2 ukuntu muzoba mwakiriye part ya mbere uko ibintu bizogenda tuzoca tuba part 2 yukuntu mwifuza yuko ibintu byogenda turabakunda ewana ni kuri Ndufa.com company mukomeze guhezagirwa bakunzi ba filme ndundi bakunzi bibikorwa mvabwenge bakunzi b'ikinyamakuru Diko Entertainment bakunzi b'ikinyamakuru Ndufa.com mukomeze kuroranirwa mugire ibihe byiza turabakunda nabo utaha ciao ciao